2020 umugwi CVR wihatiye cyane kurondera ukuri kubijanye n'amabi yabaye mu mwaka w'1972 mu Burundi. Ahanini kukaba kwari ukwica abantu bunyamaswa mu kivunga bagatabwa mu binogo rusangi hamwe vyimbwe n'ibimashini. Hari n'abanyazwe amatungo yabo, abakenyezi n'abigeme bamwe bagirirwa ivyamfurambi. Mu bishwe harababanje gufungwa imbere yuko batabwa muri ivyo binogo rusangi bagikomeye canke bamaze kwicwa. Hari n'abishwe batumwe ko mu makoraniro. Mu barondegwa harimo incabwenge, abagwiza tunga, abihebeye Imana, abateye imbere n'abene gihugu barajaniranya. Ibikorwa bijanye no kuzura ibisigarira by'amagufa y'abantu byabaye birahagarikwa by'imfata kibanza kuko nubu hakivugwa ibindi binogo rusangi byo mu mwaka w'1972 n'iyindi myaka. Ivyo bikorwa bikaba byaranzwe no kurondera hamwe no kuzura ibisigarira by'abatawe mu binogo rusangi, kumviriza bamwe mu bacitse ku 10 ico gihe, abagize uruhara muri ubwo bwicanyi, abashoboye gukingira abandi hamwe n'ababonye ingene ubwo bwicanyi bwagenze. Aho ni mu ntumbero yo kumenya ukuri kujanye n'ivyabaye mu mwaka w'1972. Ivyo rero bizofasha abanditsi y'ibitabo kumenya ukuri kubijanye na kahise ku Burundi. Umugwi CVR waritavye kandi akamo katewe n'abagiye baratora ibisigarira mu mirima yabo. Ivyo bikorwa ntivyari byoroshe, harabatuwabuka gutanga amakuru kubera ubwoba canke imitima yahamutse, hari n'abandi kubera ubusaza byasaba ko tubasanga ku mihani wabo. Hari n'abahamuka babonye ibisigarira by'amagufa yazuwe muri ivyo binogo bigasaba ko tubaba hafi. Umukuru w'umugwi CVR Ambassadeur Ndayicariye Petero Karaveri yamenyesheje ko muri ivyo binogo rusangi hajyamyemwo abarundi n'abarundikazi bo mu bwoko butandukanye. Umunsi tuvuga ubwicanyi bwabaye mu 72 kuko ibinogo byatawemwo abantu tumaze kumenya tuza kubereka bijyamyemwo abarundi n'abarundikazi batandukanye bo mu miryango itandukanye bo mu bwoko butandukanye bishwe mu 1972. Duhere mu ntara ya Gitega hazuye ibisigarira by'amagufa y'abantu bagera ku 10,978 kuva muri Nzero gushika muri Mukakaro umwaka w'2020. Ivyo bikorwa byatanguriye ku ruzi Ruvubu hafi y'Igitarugwa kiri kwibarabara riva mu gisagara ca Gitega rigana intara ya Karusi. Ukaba bahazuye ibisigarira by'amagufa y'abantu barenga 7,300 mu binogo rusangi 8 byo mu mwaka w'1972 byari bimaze kwemezwa n'uyo mugwi. Muri ivyo binogo wasangamwo ibisigarira by'abantu, amaboko ari ku mitwe, abandi amaguru n'amaboko aboshwe. Twasanzemwe ibisigarira usanga abantu bafise amaboko ku mutwe bameze nk'abariko barikingira. Bamwe mu batawe muri ivyo binogo baje bava mu iborero rikuru rya Gitega, bato n'abakuru ngo nibaja hamwe. Abakuru bafungirwa mu ihangare, abato bakaja mu dusho duto dufise n'imiburiburi uburinganire budashikana metero kwadarato imwe n'igice, kamwe kose kakajamwo abantu barenga 10. Ubu utwo tuzu tukaba ari bwo bwogero bw'abanyororo. Mu kubasohora babahenda ngo bagiye gusamba, bagatonderwa ku mirongo ku kibuga, bakababoha imigozi, abanyororo bakabicisha imitirimbo bahagarikwe n'abasirikare. Umwe mu bari baboheye muri iryo bohero mu mwaka w'1972 akaba ari mu bagandagura abo bantu bakaja kubata mu binogo rusangi ku Ruvubu. Aratubwira ingene vyagenda. Bavuze induru nyene bakakoma induru bakavuga magasi umuzango bagiye bajamgenda. Menga ku kinogo nta barasisha inko. Tarapuka nyine. Bazaze nginyabikere bakibona. Bayiruka ngo ngwenye ngo baje mu ruzi. Hana twakweka ku ngome z'uruzi tubagaruka nini. Tushya mu kinogo. Bagira bagenda. Barasa nyine. Ngo tarapuka nyine mani baha. None icyo gihe mwaba muri ko murabica bakiri mu gasho. Ntimwatinya ko abantu babivuna. Bakatwivuna kandi inyuma yacu bari inkoho. Inkoho abasoda baba bahari. Babahagarikiye. Bavuhagarikiye bakababasharije. Ugakubisana inyuma yawe. Kuri sita y'Imutobo zone na komine Giheta intara ya Gitega hatowe ibinogo rusangi 2. Kimwe cari munsi y'inzu, CVR ikaba yabanje kubaka iyindi nzu ku ruhande yo gusubiriza iyo yindi. Mushinga nta igufuri ubona Francine nakuraba n'ifunguruzo tuzishikirije abagabo n'abakenyezi
ntibigeze babona. Mu 1972 ahi Mutobo hari ishamba. Ababibona rero ngo bibaza ngo hariko hubakwa ikibuga c'umupira. Mashini rero iyaza mu twenzi kararirimba ijoro ryose. Ijoro ryose twe twibaza ko ari ikibuga c'umupira bariko baragira. Aho usanga ari ibintu binini by'ibibuga. Twe twarajani kuvuze kubiti hajya byariho tukenera turaburaza abana barenena barahawe hageze rero mu mutwenzi bugira buce bagaca batwirukana abasirikare amakamyo bagaca atangura gukora kumva abantu baboroga asaba ikigongwe ngo tugire ikigongwe twari tuzi yuko ngo tuje kuhwera abo bahenagurira mukino. Mu mwuka y'imisa yo gusabira abo bahisi, umwongere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Musenyeri Ntamwana Simoni mu nsiguro yatanze avuga ko aya magufa ari imbere yacu asubiye kutwibutsa rya bwirizwa risumba ayandi mabwirizwa. Aya magufa arasubiye kutwibutsa rya bwirizwa risumba ayandi yose. Urakunda rero umukama Imana yawe n'umutima wawe wose n'umushaka wawe wose n'ububasha bwawe bwose. Nibwirizwa rigira kabiri risa n'iryo riturakunda mugenza wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Muri Irazi ni ku mutumba Mashitsi zone na komine Giheta intara ya Gitega hatowe ibinogo rusangi 4 byatawemwo abantu barenga 1900 bamwe bakaba batabwamwo bagikomeye abandi bamaze kwicwa bagasehwa n'amabeni gushika kuri ivyo binogo. Mu kuzura ivyo bisigarira hakoreshejwe imashini kuko hari hagumye cyane kandi ibisigarira byari munsi cyane. Mu bikamyo nyene binini babazana bamwe bakomeye abandi nyene abo bakomeye rero babatondeka kuri ivyo binogo nyene hejuru y'ivyo binogo bagira bakubita nyene gutyo hanyuma bagiye kuko abubona bari muri ivyo binogo n'uwabakomeye rutafashe neza yagwayo nyene barima yoma ivyo bimashini bigaca bica ko hejuru bikirira. Ayi Mashitsi haratowe amenyo y'inzahabu y'uwitwa Ngendakumana Kreti mu 1972 yari umukozi w'ibanki BCB mu gisagara ca Bujumbura. Imfura yiwe ivuga ko inyuma y'igandagurwa rya se baciye banyagwa inzu. Abo babashaka guhumuriza umuryango wa Ngendakumana Kreti yofasha kugira ngo dukomoregwe ibisigiye dusigiye sinokwibaza ko ari rya zina ry'ubumenje niryo nguma ngarukako cyo basaba abo bahari bagomba gufasha umuryango wa Ngendakumana Kreti data ntakiriya kure igihugu. Inyuma yo gushikiriza iyo nkuru Mufasoni yaciye ahamuka agwa igihumura. Abakozi ba CVR mu buhinga bwabo bacamuba hafi nkuko bama babigira no ku bandi biba byashikiye. Muri Ndamukiza umwaka wa 2020 CVR yarakoreye ku mutumba Nyabunyovu zone na komine Giheta intara ya Gitega. Igikorwa nk'ico carakozwe no kuruzi Nyambeho rugabura umutumba Bwoga wa komine Gitega na Gisuru wa komine Giheta. Aho hose ni mu ntara ya Gitega. Hakaba hatowe ibinogo rusangi 2, kimwe ku ruhande rwa Gisuru ikindi ibwoga. CVR yaragerageje kurondeza ibindi binogo rusangi akaba himbwe ibinogo birenga 100 mugabo nta byabonetse. Ivyo byarabaye hitwa Itankoma mu gisagara ca Gitega no mu ikambi y'igisirikare ka komando aho bivugwa ko ariho hagandaguriwe umwami Ntare wa 5. Tukaba tutashoboye kuronka ibisigara by'amagufa yiwe bikavugwa ko ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Aho Gitega nyene CVR yarishikiye ku ishure gisumbuye Musinzira gutoza kubijanye n'ubwicanyi bwagiriwe abanyeshuri mu mwaka w'1972 hamwe no muri komine Mutaho gutoza ibijanye n'ubwo bwicanyi nyene. Tuje mu ntara zo mu bumanuko
bumanuko. Kuva muri Nyakanga gushika muri Munyonyo mwaka wa 2020 ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'amagufa y'abantu bishwe mu mwaka wa 1972 byabandanirije mu ntara ya Rumonge na Makamba. Mu Rumonge umugwi CVR wakoreye ku bitaro bikuru byo mu Rumonge hagati mu isoko mu Minago, ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu Minago, ku mutumba Nyagasaka muri zone Buruhukiro, ku mutumba Cugaro zone Minago, muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge, ku mutumba Mugara zone Gatete, ku mitumba ya Kanenge na Nyakaguma muri zone Kigwena, hamwe no muri komine Nyanzarake intara ya Makamba. Aho mu Rumonge rero intandaro y'ubwo bwicanyi ngo nakagwi k'abantu biyita bamurere bashatse gutembagaza intwaro. Kuri ico kibazo cy'ababaye mai ico nzi jewe baririshijwe n'abakongomani bari bahungiye n'iwacu mu 1964. Bari bahunze iki? Bari bahunze ingorane zo muri Kongo. Sivyo guhisa n'icyabaye bamureba ariho batewe n'isabu kuko bene bari ko baricwa batazibazira. Mu ntara ya Rumonge hamwe na komine Nyanzarake hakaba hazuye ibisigara by'amagufa y'abantu 1302. Mu ntara ya Makamba umugwi CVR wakoreye muri komine Mabanda, Vugizo na Makamba. CVR yarashitse no muri komine Kayogoro ku mutumba wa Kididagi, ukaba wasanze ahari kinogo ibisigarira byarazuwe, ubu hakaba hari barabara. Ku mutumba Munonotsi zone Gisenyi komine Makamba harabonetse ibisigarira by'umuvyeyi yafanye n'ikibondo ciwe ariko aragerageza kugikingira. Uyu mutwe n'umuvyeyi, uyu ukaba umutwe w'umwana. Uyu muvyeyi ko mubona ko baryamye bubitsinda, amaso ari hasi. Uyu muvyeyi yagerageje guproteja umwana wiwe, yaramufutse n'impuzu mu maso. Biraboneka ko impuzu yamuca hejuru kugira ngo amufuke. Ahi Makamba ibisigarira by'amagufa y'abantu 1191 nivyo vyazuwe mu binogo rusange 34 vyimbwe ku mutumba Gikuzi muri komine Vugizo. Abishwe ngo bahamagariwe mu ikoraniro. Bati ni muze umunsi tugira tubarika ikoraniro, kandi iryo koraniro riza kwitabwa n'abantu b'abagabo gusa n'abahungu bakuze. Bati ntihagire umuntu w'umugore azoza muri iryo koraniro. Aca haza imiduga rero y'igisirikare yaramashevurore detone, babasoza bari bamye binyegeje tuzatubona baraje. Baca bavuga ati ubu rero nta usubira kuva ngaha, baca batwinjiza muri irya nzu. Baca babaza Mutama data kavuye mu erekana abamenje bagutwaye Ivugizo n'abana bawe nta bari mu muraba muri kuri abanyegeza. Baca baramuvuma ngo gusohoka turabironderera. Baratorana imitumba yose abo bisa abamenje b'abahutu, nta mututsi yapfiriya. Ubu yaruhome rw'imbere niho babegamitse, barabarashe n'ukuri. Hajya hararasiwe abantu benshi cyane. Turakwega imivyimba kigunendukira ko bakubise amasasu yandi kinenduka kwega imitwe twari gufurura gusa kugufa guhamba. Hambavu y'ubwo bwicanyi hari abakenyezi n'abigeme ngo bagiriwe ivyamfurambi, kandi ngo nta numwe yararekuriwe kugandarira uwiwe. Bafata umwana w'umukobwa bakamugurira uniforme ya gerere yari ifise imirongo imanukuku, bakaca bamugurira na jire. Bamuguriye jire bakamutwara nk'abagiye kuri vigilance. Bamutwaye kuri vigilance ico gihe birirwa baratambanya abagore rikamina, bakabatonoza ibiyoba bagakaranga ibiyoba, bakazana inzoga z'inguvu bakuye mu mihana aho zihiye, bagatereka bakanywa. Bahejeje kunywa izo nzoga baca bihembuzanya abakobwa. Ukacubona wa mukobwa ari mushikawe aja aregega inda, yegeza inda ntatonga muhaye, akazubona musangiye no muyomba wawe itongo. Sivyo imbeshere vyarabaye gose. Baca ati twagiye, ntiyahagarara. Bavuze ati inzoga kwa nakirahiye gende muyizane, bayizana ku nguvu. Bavuze ati gende muzane irya mpene ya naka n'inzida tuyige. Byari ivyo nyene. Bavuze ati gende muyoboreze irya nka zose kuko naka yamaze gushengera. Baziyobora zose, n'imatara baratwara, iradiyo baratwara, n'impuzu wambara, ibirato baraterura. Umva zari ngorane. Haratanzwe n'itegeko rivuga ko umuntu yapfuye mu rugo bataza kugandara. Bagufasheyo waca sinzi noneho bagutwara mu ikunira. Kumwe mu babuza babo ico gihe yasanze umugwi CVR ku kivi, ategwa n'agahinda n'ivyabaye, asaba Imana ko bitosubira. Ugafata iturumbu kamutirereye banyo bagasigara rivuga tanabare
mutubere mu ngoro bantu b'Imana abavyeyi bacu mutubere mu ngoro mudusabira ndanye mudusabira na cane cane mudusabira amahoro kugira ngo ibintu ntibize bisubire. Ubwo bwicanyi bwaraneguwe na bamwe mu bategetsi b'igihugu basanze umugwi CVR ku kivi. Aha twovuga nk'uwahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu cacu umushingamateka Gaston Sindimwo, aho yashikirije ko ivyakozwe bigaragaza umutima w'ubunyamaswa. Ibi rero nibigaragaza umutima w'ubunyamaswa w'abarundi bamwe n'abandi, aho ibi ari vyo vyadushikanye ku njyane zikidukurikirana. Umuhuza w'abarundi umushingamateka Edouard Nduwimana yamenyesheje ko amahoro nyakuri aca mu kumenya ukuri mu Barundi. Amahoro nyakuri aca mu kumenya ukuri mu Barundi. Twaje no kugira ngo turabe ibikorwa ariko barakora ngambe na mbere tubanze tubashimire tubatera intege ko kino gikorwa ari gikorwa cy'iteka, ari gikorwa kizotuma abarundi bamenya ukuri, ariko bizotuma abarundi n'uburundi turonka amahoro arama. Uwahoze arongoye inama nkenguzamateka umukenguzamateka Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko ibikorwa by'umugwi CVR bizohindura abana n'abuzukuru bacu. Ibyo bicigwa bizoduhindura bihindure abana bacu n'abuzukuru. None bigenda gute kabisa tuzabe no mu nama nkenguzamateka tubandanya iko twatanga. Mu gisabisho cyo gusabira abo bahisi muri Munyonyo ku mutumba wa Gikuzi zone ya komine Vugizo intara ya Makamba, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka umushingamateka Nshimirimana Siriac yagabishije abo bose bashaka kuburabuza ibikorwa vy'umugwi CVR. Abo bagifisa ugatima gushaka kuragiza ibikorwa by'umugwi turabagabishije. Dufashana abanyabwira tubagabishe kandi tubihanitse. Ahubwo tubahamagarire gukorana n'uwo mugwi kugira bavugishe ukuri gutyo nabo nyene babohowe ku mitima yabo. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka Daniel Girazi Ndabirabe mu birori byo gusozera by'imfata kibanza ibikorwa by'umugwi CVR mu ntara ya Rumonge muri Munyonyo mu mwaka wa 2020 yamenyesheje ko ibisigarira by'amagufa y'abantu bivuga. Bijya bisigarira biravuga. Amagufa aravuga kuko n'amagufa y'abana b'abantu akaba ari nayo mpamvu dusabwa yuko umwe wese yirabe yisuzume ku mutima agende yiyugarane asaba ikigongwe Imana yaturemye. Uwundi mutegetsi yashoboye kugendera umugwi CVR ku kivi nicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Ntakarutimana Sabine hari mu birori byo kugurura ibikorwa vy'umugwi CVR mu ntara ya Makamba muri Gitugutu ku kibuga c'umupira w'amaguru Igikuzi muri komine Vugizo, tutibagiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ubu akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Hamavu y'intara ya Gitega, Rumonge na Makamba umugwi CVR warashitse no mu zindi ntara utumwe ko n'abene gihugu inzego zitandukanye mu gihe baba bariko barubaka bakagwa ku magufa y'abantu. Kuva muri Kigarama mu mwaka wa 2019 gushika muri Nzero mu mwaka wa 2020 umugwi CVR wazuye ibisigara by'amagufa y'abantu baba amajana 270 ahahoze isoko ya kera yo mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura bagandaguye bunyamaswa mu mwaka wa 1995 ushira mu mwaka wa 1996. Uyu mupfasoni yamenye impuzu uwiwe yari yambaye yicwa n'intuntu n'amarira. Twokwibagira ibikorwa byabereye muri komine Marangara intara ya Ngozi ku mutumba wa Burenge no kuri Zindurumu no muri komine Matana intara ya Bururi ku mutumba wa Gitandu mu ihinguriro Metarusa mu gisagara ca Bujumbura n'Itankoma mu ntara ya Gitega. Gushika ubu umugwi CVR ukaba umaze kuzura ibisigara by'amagufa y'abantu barenga 13,749. Ayo n'amagufa twashoboye guharura, hari n'ayandi yari yamaze kudwangana n'ivu.
naho biruko haracariho ikibazo kijanye n'ububiko bw'ayo magufa akaba abise mu buryo budashemeye haracakenewe rero uburyo kugira abikwe neza mu gisabisho cyo gusabira abahitanywe n'ubwo bwicanyi cabereye ku mutumba wa Gikuzi mu ntango za Munyonyo umwaka wa 2020 Musenyeri mukuru w'ishengero Anglikane mu Burundi Martin Blaise Nyaboho asaba ko ivyabaye mu gihugu bitosubira. Ndasaba Imana mushobora byose, ndasaba Imana y'urukundo, ndasaba Imana y'imbabazi ngwigirire ikigongo abarundi bose maze ubwicanyi bwose bwabaye ntibuzosubire abana n'abuzukuru bacu baze bibanire mu mahoro. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Ntibigasubire, ntibigasubire, ntibigasubire.